Mugire mukurikirane radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Kongere tubaramutse tubaha n'ikaze kuri radio Cirimoso. Ubu ni wa mwanya wo kwivomera kw'isoko ry'amakuru y'ukuri kubijanye n'ubwicanyi bw'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Burundi. Uyu munsi ikiganiro cacu tugihera kw'ijambo ry'intangamarara rya radio Cirimoso twateguriwe na Emmanuel Nkurunziza arongoye igisata ca ase genocide mu gihugu ca Canada. Kw'igenekerezo rya 31 Ntwarante ry'uyu mwaka w'ibihumbi 2023 radio Cirimoso yarashikirije ikiganiro cayo ca mbere. Abagiteze amatwi barumvise ko ijambo isamirizi zishikiriza ari ryo gushigikira ukuri kujanye n'ihonyabwoko ryaje rihama abatutsi kubera ko kuri kumaze igihe kuzikwa n'umugwi wa severe witwa kandi ngo nuwo kuvuga ukuri no kunywanisha abarundi kubera kandi washizweho na bene gukora icaha c'ihonyabwoko ari nabo bamaze imyaka barongoye igihugu kandi bitabereye. Iyo severe ntaco yibanga mu gusasira indava icaha c'ihonyabwoko nabo nyene ryagira mu ntumbero yo kugira ntibazorihanirwe kubera bakoze ihonyabwoko rihama abatutsi mu Burundi aribo bagaba amaradiyo n'amateleviziyo y'igihugu. Umuntu aribaza ati ko ibintu vyifashe bityo radio Cirimoso tegekanya iki izoshigishikako gute? Radio Cirimoso izokwigisha kahise ku Burundi kugira abatabizi n'abigira basinda bibazwa baba barundi barutse vuba baba n'abanyamahanga ntibatahire ibinyoma bishikirizwa n'inzego z'igihugu kirongoye n'abagirizwa ico caha. Hako Uburundi burarangije imyaka yababa 30 buramutswa abahawe no gusesa amaraso guhonya canke gutoteza umututsi bikitse inyuma y'umugambi bita ko ari uwo kurwanira demokrasi. Abakoze ubwo bwicanyi bakitwa ko bari ku rugamba nayo ababigize umwuga bakitwa amazina y'ubuhizi ngo nabahoze ku rugamba canke ngo base kombata n'ibindi bisa n'ibi. Radio Cirimoso iributsa ikibukiriza ko abatutsi bo mu Burundi bakorewe ihonyabwoko kuva mu 1965 mu 72 88 91 hamwe rero no kuva mu 1993. Iributsa ariko ko irimaze gutohozwa n'ishiramwe mpuzamakungoni ari ryo rya 1993 rikaba ryakozwe n'umugambwe watwara ico gihe Sahwanya Frodebu. Uyu ukaba ari nawo wanahavuye ushinga CNDD-FDD uyu munsi irongoye igihugu itabibereye. Radio Cirimoso iributsa ko kandi iyi migambwe yose ikomoka kuri ubu ari wo umugambwe w'abakozi b'u Burundi wa wundi nyene wakoze ubwicanyi bw'ihonyabwoko mu mwaka w'1972. Muri iyi ntumbero nyene ni ngombwa kwibutsa na ntaryo agahabwa kabera mu Burundi. Ahandi kw'isi yose imigwi yakoze ishano nk'iryo iraharirwa ivomo igasamburwa burundu abayirongoye nabo bagakubitwa intahe mu gahanga. Ni kwibutsa kandi ko mu gihugu cacu naho badomwe ku rutoke n'umugwi w'itohoza mpuzamakungu washinzwe n'ishirahamwe ONU, bamwe muri bo nibo barongoye igihugu abandi baracagayagaya ahubwo bagakora kwitama abacitse kw'icumu aho niyo batabaturubitse canke ngo babasonge. Radio Cirimoso izokwikora ku bahinga mu bisata bisanzwe vy'ubuhirira mu bikorwa byo kurwanya canke gukinga ihonyabwoko kugira itanga umuco ku bintu vyoza bibiba canke bibagarira iyo mbuto mbi bikinyegeza ku ruyeri mu majambo avugwa canke yandikwa mu mvyino mu ndirimbo mu tugenegene canke mu bindi. Ivyo bizokorwa hatarabwe uwabikoze canke iyo yabikoreye co kimwe n'ikizoba cabimutumye. Gutyo ngo uzobikora wese yihenze canke yiyorobetse co kimwe n'uwabikoze muri ubwo buryo mugabo bikaba bitari bwamenyekane canke bikaba bimaze igihe bitazigwa kutariko yomenya yuko ukeye kugira ngo tuvyereke abagabo ikinyoma gikubitirwe ahashashe. Radio Cirimoso yiyemeje kuzoshigikira yongera iremesha abacitse kw'icumu nabo bose bahuye n'akabi kabishe k'ihonyabwoko. Iho ijambo abadoma urutoke kubabahekuye basanzwe bazi aho bari ariko badakomakomwa canke abatazi iyabo babisha bari ariko bakabarangisha canke abo bahavuye baronka iyambu ry'iyo bene kubicira bari mugabo batari bubashikire. Ibi bizokorerwa kandi abarondeza ngo bashengeze ababasahuye utwabo bikinze ubwo bwicanyi bw'ihonyabwoko bakaba batigeze babibazwa. Muri make rero Radio Cirimoso izobeshuza ibishikirizwa kugira hazimanganywe ibimenyetso by'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Burundi kubacitse kw'icumu kuvyabona bisanzwe n'abandi. Radio Cirimoso ntije kurata inkuru canke ngiremesha ibiteramo kubayumviriza. Ntizanywe n'akagori izanywe n'akagoye. Murakoze. Emmanuel Nkurunziza turamukengurukiye. Mbega none umugira w'amacakubiri y'ubwoko yashikanye kw'ihonyabwoko mu Burundi watanguye ryari waje gute?
ubwicanyi bwa mbere bwaje bugomba guhonya abatutsi mu Burundi bwatanguye muri Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu muri komine za Bukeye na Bugarama zo mu ntara ya Muramvya. Ico gihe hari muri komine Busangana. Umwigisha muri kaminuza umuhisi Lazaro Ntawurishira yasiguye ko ubwo bwicanyi bwatumwe nuko Paul Mirerekano yari asanzwe ari umuganga w'abadasigana Iprona atigeze yakira kudahabwa uburongozi bwa Iprona inyuma y'urupfu rw'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Mais pourquoi Busangana? Parce que Mirerekano avait été très blessé par son élimination. Kubera iki Busangana? Mirerekano ntiyigeze yakira canke ngo atahure igituma atabaye umukuru wa Iprona. Yaciye ashira inyuma yiwe urwaruka rw'abahutu. Aho mu Bukeye yafashijwe na Burugumestre Mathias Nzobaza. Nico gituma kuri iyo tarike ako gace ku Burundi ariko kabayemwo ubwo bwicanyi buhama abatutsi. C'est la seule région du Burundi qui a été attaquée cette nuit. Lazaro Ntawurishira yamenyesheje kandi ko ikindi ubwo bwicanyi bwavuye ko ari uko ababirigi bakoloniza Uburundi batigeze bakira intsinzi y'umugambwe w'abadasigana Iprona, bafashe yuko umengo hatsinzwe Ububirigi. Ikindi co kumenya ni uko ico gihe Iprona yatsinda habayeho abatsinzwe. Aha ni kuvuga PDC n'indi migambwe nka PP. Ariko rero hariho uwundi yatsinzwe dukunda kwibagira, Ububirigi. Generale Enikyo yaserukira Ububirigi mu Burundi ntiyigeze yakira ukuntu batsinzwe. Yabandanije ku Ruyeri abiba amacakubiri y'ubwoko. Yaranyibaririye ubwanje turiko turaganira duhuriye harya muri quartier INSS. Ati nyakubahwa mushikiranganje w'imigenderanire, mwebwe abatutsi muratandukanye cyane n'abahutu, ntibizokwigira bishoboka ko mubana mu mahoro. Iryo jambo ryarambabaje cyane kubera bivuye ku byo nize. Ndazi ko abantu bose bashobora kubana, gikuru nuko inyungu z'umwe wese zubahirizwa. Abantu bankana iyo hari ivyo bapfuye. Twarwanye ntitwankanye kubera turi abahutu canke turi abatutsi, hari kubera hari inyungu za bamwe n'abandi zitubahirijwe. Iyo igihugu gitunganijwe hariho abakumiriwe, ni kumenya ko haba hariho ikinogo kiriko kirimbwa gitandukanya abanyagihugu. Uwatsinzwe rero ico gihe Iprona itsinda yibagiwe si uwundi n'Ububirigi. Abakoloni baciye basubira mu Bubirigi ariko babandanya kwigisha izo nyigisho z'amacakubiri. Ico gihe Lazaro Ntawurishira yari mu kiganiro kuri radio Isanganiro mu mwaka w'ibihumbi 2012. ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Kubura umusubirizi ashobora guhuza abarundi inyuma y'urupfu rwa Rwagasore ngo nico catumye ubwo bwicanyi bwo 1965 buba mu Burundi. Ivyo navyo bivugwa n'umuhesha makuru Bonfils Niyongere asanzwe akurikirana ivyo akahise ku Burundi. Avuga kandi ko ikindi casongeye isibe ari inyigisho za Perode n'Akayibanda zaza ziva mu gihugu c'u Rwanda. Ubwicanyi bwahitanye abatutsi bo muri komine ya Bukeye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu, yari komine Bukeye na komine Bugarama mu bice vya Busangana, Mvana na Bukeye yose hamwe na Bugarama. Bwabaye kw'igenekerezo rya 20 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu. Nyuma y'urupfu rwa Rwagasore habuze umusubirizi w'ukuri wa Rwagasore. Nta muntu yasubiye kuboneka ashobora guhuza abarundi, uwo bita leader assembleur. Hanyuma rero hacatangura amacakubiri yo mu nama nshingamateka na nkenguzamateka z'ico gihe, Moronvia na Casablanca. Bamwe bakavuga ati turaba Moronvia, abandi turaba Casablanca. Ku ruhande rwa Moronvia hari higanjemwo abahutu, ku ruhande rwa Casablanca bakaba abatutsi. Bamwe bakiyita progressiste, abandi bakiyita abaconservateur. Urumva vyari ibintu bifatiye ku migambi yindi yo kwisi twawe, ariko bigamije kwigisha amacakubiri y'ubwoko yavuma ku isoko ry'ivyari biherutse kuba mu Rwanda 1959 bita ngo revolution rubanda nyamwinshi, vyaganisha kwiho nyabwoko abatutsi mu Rwanda bari bomowe mu gihugu bagahungira mu bihugu bibanyi. No kuvuga bari babonye ivyabaye mu Rwanda mu nyigisho zatanzwe na Musenyeri Perode n'abandi, bavuga ati kubona Rwagasore yabigwanije bigashikaho Burundi bwikukira bitabaye
reka tugerageze durabe ko vyoshoboka mu 65. Muti rero vyagiye kuvomerwa n'iki canke inkabuzo yabaye iyihe? Harabaye ivyo vya Monrovia na Casablanca, hanyuma haraba n'amatora yo mu makomine mu 65. Harabaye n'imigumuko mirerekano yakoze imbere yaho avuga ko ateza gusubira mu kibanza ca Rwagasore c'uburongozi bw'umugambwe Iprona, nubwo Rwagasore atigeze abo umukuru w'umugambwe Iprona. Mirerekano yifuza ko umukuru w'umugambwe Iprona, akavuga ko umugambwe Iprona Rwagasore yawumuraze ngo bari mu rugendo mu gihugu kibanyi ca Kongo, ico gihe bacita Congo Leopoldville. Abakurikirana ivy'umugambwe Iprona bavuga ko bitari vyo, kandi naho vyokabaye vyo ntivyari gutuma abantu bahona. Imbarutso y'ugo gwimo gwahitanye abatutsi muri komine Busangana kwabaye ugushaka gutembagaza ingoma y'umwami Mwambutsa. Ivyo ngo vyatumye umwami Mwambutsa aca ahunga Burundi akaja kuba mu mahanga, nk'uko Bonfils Niyongere abandanya bisigura. Icaciye kiba habaye ubwa mbere gutegura gutembagaza ubutegetsi bw'umwami Mwambutsa. Vyategurwa n'abasirikare n'abajandarume barongowe nande n'uwatwara abararira umwami, ivyo bita garde royale, secrétaire d'etat à la gendarmerie, Major Antoine Serukwavu. Major Antoine Serukwavu ari kumwe n'abanyepolitike bamwe bari baragize inama Ingozi mu kwezi kw'icumi mu ntango ahitwa Igatsinda, barumvikana ko bateza gutembagaza ubutegetsi bw'umwami bahagira revolution itariki 19 z'ukwicumi mw'ijoro. Uwatwara ibiro vya gisirikare i Bujumbura yari umubirigi yitwa Colonel Verwine. Iryo banga araryibira Micombero, arongera araryibira Capitaine Paul Rusiga. Micombero ico gihe yari secrétaire d'etat à la défense. Capitaine Paul Rusiga nawe yatwara kompanyi komando y'Igitega. Ico gihe kompanyi komando y'Igitega yari iri mu byo bita bivouac, bijya bintu abasirikare baja muri manevre, hajya bagenda bakambara ibintu vyo mu kwerekana ko bari mu ishamba, agomba gusa n'ishamba bagasanaje. Kompanyi komando icikugwa mu Rumonge muri iyo minsi izana mu Bujumbura kugira itangire igihugu ntikigwe mu isanganya. Itariki 19 rero nk'uko Serukwavu yari yabiteguye n'abo bari kumwe, barimwo bashikiranganje nka ba Antoine Burarame n'abandi batari bake, barateye ikirimba c'umwami batera n'ikirimba c'umushikiranganje wa mbere. Ariko nsubiye inyuma gatoyi, ikindi c'inkabuzo catumye biyumvira gutera umwami banamukure harimwo n'urupfu rwa Ngendandumwe rwari rwabaye mu kwa mbere 1965. Bavuga ati Ngendandumwe kubona yapfuye, baciye bavyogera ko bigisha amacakubiri, bavuga ko Ngendandumwe yishwe n'abatutsi, ngo wamurashe ngo n'umunyarwanda yitwa Gonzalve Muyenzi. Baca bagomba kuvuga bati rero turatera umwami. Ikirimba c'umwami kirategwa muri iryo joro, atabagwa na Rusiga Paul, atabagwa na Micombero. Ikirimba c'umushikiranganje wa mbere Leopold Bihumugani kirategwa, bari barongowe abateye kwa Leopold Bihumugani bari barongowe na Lieutenant Bonanambe yava mu mitumba yo muri Mugongomanga, baranamukomeretsa cane. Umwami ntibashoboye kumushikira, ariko abasirikare ba Paul Rusiga bari kumwe na Micombero baragerageje gukingira igihugu, ico gihe nticagwa mu isanganya. Umwami Mwambutsa yaciye avuga ati igihugu c'u Burundi namba abahutu banyanse ni ukuri sinsubira kukibamwo. Acatekera amavarizi yiwe aragenda, yaciye ku rubi rwa Vugizo wa Rubondo hariya mu Gatumba, arajabuka aragenda, ashitse Bukavu yurira indege ija mu Busuwisi. Ariko ugwaruka rwa Mirerekano muri iryo joro rwari ruzi ko iradiyo ivuga ko umwami yapfuye kandi yishwe n'abatutsi baca babica, ntibigeze bibaza ko umwami atapfuye. Baciye bafata ko itangazo ryavuzwe kandi ryabaye, boba bari batwawe n'agatiro baca vyuka batema abantu muri iryo joro rya 19 Gitugutu ushira wa 20 Gitugutu 65. Baratema abantu, baratongora, baraturira. Kandi urwo rwaruka rwa Mirerekano n'urwo rwaruka rwa Nzobaza bari bashigikiwe n'uwari buramatari w'intara ya Muramvya ico gihe yitwa Etienne Miburo, yavuka mu ntara ya Kirundo, co kimwe na Antoine Serukwavu, bose bavuka mu ntara ya Kirundo. Vyo vyaramaze nk'indwi zibiri, ariko i Bujumbura aho ibintu vyariko biragenda bisubira mu buryo. Mu nyuma mbere ikompanyi y'abafiziriye bo muri Kambodwe, ariyo ubu munsi bita Kamuha, niyo yahavuye iduga mu Bukeye Busangana gusubiza ibintu mu buryo no kugarukana amahoro. Inyuma yaho hari harerutse gupfira uwatwara brigade y'Ingozi, agerageje kuza kumviriza ivyo abo rwaruka rwa Mirerekano na Nzobaza ruvuga, baca baramwubira ahitwa ku mazi y'umwami bamwiciraho. No kuvuga umva bwicaye bwa 65 nibwo bwicanyi bwa mbere buhama abatutsi bwabaye mu Burundi, kandi atamvo nimwe uvuga ngo iriho ibitumye, ahubwo biturutse ku nyigisho mbi zatanzwe, ivyo twokwita ideologie de genocide. Ni no kuri izo nsiguro dusozereye ku ikiganiro c'uyu munsi.
naho mu ndwiza Imana ibandanye barinda mwese ako kabi kabishe k'ihonyabwoko. iyi mwariko murumviriza ni radio Cirimoso.